Nshuti bagenzi bavukanyi bashiki bacu mudukurikirana, reka tugire tuti izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Turashima Imana cyane, turashima kugira neza kwayo n'imbabazi yama itugirana ntaryo. Turanayishima kandi kubera ko iturungikira ijambo ryayo. Twari tumaze igihe kitari gito gishika amezi 3 turi mu indongozi twabayemo mu by'ukuri tukagira umugisha cyane. Indongozi yatwereka uburyo dukwiye gusobanura imirongo, gusigura imirongo imwe imwe ikomakomeye igoye gutahura yo muri Bibiliya. Ni indongozi rero yatugiriye akamaro, ni indongozi yadufashije ibintu byinshi. Ubu naho kuri no mugoroba urangiye w'isabato twarabashije kugira amahirwe yo gutangura ikindi cigwa naco ciyindi ndongozi nayo nyene igiye kudufasha ibintu byinshi tudakekeranya. Indongozi ituzana mu bijanye n'ukuntu twogira ubugenzi, ari nayo ifise umutwe uvuga ngo indongozi yo kwiga Bibiliya y'abakuze, yerekeye kurondera abagenzi kubw'Imana, umunezero wo gusangira ubutumwa bwayo. Iyi ndongozi nayo twizera tudakekeranya ko tuzoyibonera mu bintu byinshi. Ari nayo mpamvu imbere yuko tuje imbere kuri uno munsi wa mbere, igenekerezo rya 28 ruheshi umwaka wa 2020, reka imbere yuko tuje imbere tubanze dusenge. Nyene imbabazi nyinshi, nyene icubahiro, turagushimiye ukuntu tugirira ubuntu bwinshi. Tugushimiye ukuntu muri no masaha ukunze yuko tuba tugira tuzingurura ivyanditswe vyawe kugira ngo twige amajambo yawe meza. Reka tugusabe kugira ngo ducishe bugufi, utubabarire ivyaha vyacu, maze tuboneke twemewe kubw'imbabazi zawe uzobukoze. Maze iri jambo rigire ubukuba n'ubushobozi kugira ngo bikunde natwe tube bamwe mu bataha ijuru, tubisavye mu izina rya Yesu. Iki cigwa rero tugiye kurabira hamwe ni cigwa kigira kabiri, kubera ko turi ku munsi wa mbere twatanguye ku isabato ku mugoroba, aho twabonye icigwa mu by'ukuri ari intangamarara itwereka uburyo ijambo ry'Imana ryamye iminsi yose rigenda ryerekeza ku bantu batararimenya, ukuntu Imana irajwe ishinga no kwipfuza ko abantu bayo bamenya ubutumwa bwiza. Rero umurongo wo gufata ku mutwe uboneka mu ikete rya mbere Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Tugiye kugira ngo tuwusome maze mwumve umurongo twasomye ku mugoroba kubagiza amahirwe yo kwiga ino ndongozi. Ivyo nivyo vyiza vyemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu, igomba ko abantu bose bakizwa bakashika kukumenya ivy'ukuri izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Igihe Paulo yandikira amajambo Timoteyo, yashaka kumwereka ukuntu igikorwa cyo kubwira abandi ubutumwa bwiza Imana igishize ko amaso cyane kandi igifata nk'ingingo ya mbere ngenderwako, kandi abantu bose babwiririzwa n'urukundo rw'Imana roba muri bo, babwirizwa kumva yuko barajwe ishinga nuko bagenzi babo bariko barapfa bafira mu vyaha. Ubwo nigo rukundo Imana yavuze, nigo rukundo ruzima, kandi ni nago rukundo Yesu igihe ariko arigisha abantu yashaka kubereka yuko rupfuka ibyaha byinshi. Rero n'amajambo mu by'ukuri aboneka yuko adutera ivyizigiro, adutera ireme, bikatwigisha ukuntu dukwiye kumva tubabajwe na bene data. Rero icyifuzo gikomeye cy'Imana nuko abantu bose bo kwisi bitabira urukundo rwayo. Ubwo rukundo rwayo nago bakagwitabira mukemera ubuntu bwayo, bagahindurwa na mwemu wayo, mwemu w'Imana ikabasha guhindura abantu bagakizwa mu bwami bwayo. Ayo n'amajambo twaraye tubonye, na nifuje yuko twoyagaruka kugira ngo tubone interuro ya kino cigwa tugiye kumaramwo iminsi mu by'ukuri turiko turakwirikirana. Kuri uno munsi rero naho icigwa dufise ni cigwa kitwereka ukuntu buri munsi Imana iha abantu bose bo kwisi amahirwe yo kuyimenya. Ikiraje ishinga Imana nuko abantu bose mu mpande zose z'isi batahura akaga twaguyemwo kubw'icyaha twakwegewe, ariko iruhande y'ivyo bagatahura yuko hari imbabazi nyinshi z'Imana, umuremyi wa byose, kandi Imana igororotse ibipfuriza iciza atari kibi, nkuko yavyandikishije umusavyi wayo Yeremiya mu gice cya 29
ivuga iti nzi ibyo ndabipfuriza yuko ari iby'amahoro atari iby'ukuri. Imana rero ikora ikintu isabwa gukora kugira ngo imenyeshe abantu urukundo rwayo, maze abantu nibamara kumenya iby'urukundo rwayo bayihitemo bavavanura na Satani atwaza umukazo abagira umuja wiwe, maze akagenda ahahaza abantu abagirira nabi. Niba dufise ibibazo byinshi uyu munsi, niba turi mu kaga n'akangaratete, ni ibibazo Satani yadukwegeye. Imana ikora uko ishoboye kugira ngo itumenyeshe yuko ifise urukiza, ifise ico yiteguye gukora kugira ngo ivyo vyago tubamwo, ivyo bibazo bidusinzikaje, Imana ibifitiye inyishu. Ari naco gituma Imana iminsi yose bayifuza kutwimenyekanishako, kutumenyesha ivy'inzira zayo n'ukugororoka kwayo n'ivyifuzo vyacu yuko bikwiye kuba bitumbereye kandi vyifuza ibintu bizima bivuye ku Mana. Imbabazi rero z'Imana ntizihera, inkomezi zayo ntizigera zihera, bitandukanye n'Imana rero z'abapagani. Murazi yuko Imana zimwe z'ibigirwamana, Imana z'abapagani, abapagani basenga, ni Imana zisaba abantu ibimazi, kandi ivyo bimazi bikaba bisaba abantu kwitanga cyane. Ari abatanga ibimazi by'abavyeyi babo, mwama mwumva abantu bagira amangetengete yo kurondera iby'ubutunzi bwo muri iki gihe, maze bakabikora mu gutanga kw'ibimazi amaraso yabo canke amaraso yabo bavukana, amaraso y'abana babo canke imiryango yabo. Bikaboneka yuko izo mana bagiye gusenga ari Imana mbi mu by'ukuri zisaba amananiza. Ariko Imana yoyo yimuwe n'imbabazi nyinshi, yo yica isaba nuko umuntu gusa ayishikanira, ibisigaye byo niyivyimenyera. Wombwira uti n'Imana yacu yarasaba ibimazi mu bihe bya kera. Ivyo bimazi Imana yasaba byaba bivuye, ni byaba byavuye mu biremwa byayo. Imana yacu niyo ivyikorera byose, ariko izo zindi mana zigusaba ibindi bimazi si ibintu byazo, ni ibintu wewe bikuruhisha bigucanga. Ikindi naco Imana mu kudusaba ibimazi harimwo umuhango, harimwo ikimenyetso kidasanzwe c'ukuntu Imana ubwayo ariyo yironkeye ikimazi kizima gishimwa, ukuntu yitanze umwana wayo w'ikinega kitanga ku musaraba, ibintu mu by'ukuri bidashobora kumva n'ubwenge bw'abantu bapfa. Imana rero ikora ku mitima yabo biciye muri mpwemu yera. Abantu bose yifuza gushikana ko ubutumwa bwayo, Imana ibicisha mu gikorwa ca mpwemu yera kugira ngo ikabakabe imitima y'abantu. Yiyereka iciye mu bwiza no kuyoberanya kw'iyisi, ubunini, integuro hamwe n'uburinganire bw'isi, byose bivuga Imana itagira iherezo, ifise ubwenge butagira imipaka n'inkomezi zitagira iherezo. Imana yiyerekanye mu rukundo rwayo ibicishije mu bintu yaremye. Iyo witegereje ibintu vyaremwe n'Imana, mu by'ukuri bikwereka urukundo rwayo rudasanzwe, bikwereka ubwenge bwayo budasanzwe, maze ivyo bikaba vyotuma umuntu agira iciyumviro ati mbega ibi bintu mu by'ukuri byo bidafise inkomoko. Ari naco gituma abantu bo mu kinjana ca mbere, inyuma gato y'umwuzure, abantu b'abashakashatsi batanguye kubaho nk'abagiriki. Mu Bugiriki murazi ko ariho hantu havugwa hatanguye kuba abashakashatsi ba mbere bari baciye ubwenge. Abo bashakashatsi batanguriye kwiyumvira bati mbega ko tubona ibintu biri kw'isi, ko tubona ibiti, ko tubona amashurwe, ko tubona ufasha agatete k'igiharage ukagashira mu kuzimu kabora, maze kamara kubora kakamera, ibintu byose bicanganye byo kw'isi, ko tubona ibintu byose umenga hariho aho bikomoka kandi vyateguwe neza. Bariyumvira bageza kure, baca basanga bakwiye kwiyumvira iyo inkomoko y'ivyo bintu iri. Baca bavuga bati rero hariho ini cause en cause qui cause les autres causes sans être cause. Koba hariho ikintu kanaka gituma ibi bintu bibaho, inkomoko y'iki kintu, kandi iyi nkomoko nayo ishobora kubitagira inkomoko yabo. Abashakashatsi ba mbere babagira ikintu uko bibaza yuko hari ubundi bushobozi. Ari naco gituma batanguye kuremera imana zitandukanye abantu, zamana z'ibigirwamana twabona. Batangura kwiyumvira bati ibi bintu rero bizana iki kintu ni Imana umwe wese uko ayumva, umwe cyakintu akunda, umwe wese cyakintu akunda nico Mana yiwe. Maze bamwe bagasenga inka, abandi bagasenga ibiti, abandi bagasenga ibikoko vyandagutakiye, bagasenga intare kubera yuko bibaza ati intare nico gikoko gikomeye. Abandi bagasenga ibigirwamana, izuba, ukwezi, abandi bagasenga amabuye, ibintu byinshi bitandukanye kubera yuko bari bize kuri ibi bintu bavutse. Rero ibi bitwereka ukuntu Imana yashize mu muntu agatima ko kwama iminsi yose umuntu arondera Imana. Ibi rero
naho byaciye biyobezwa ubwenge na Satani yagakwegera abantu kukurondera imana zitarizo, ariko nivyo twobishimira Imana kubera ko abo bantu ako gatima kababamwo igihe rero kiragera bagashika kugutahura Imana y'ukuri ariyo Imana ikomoka ko ibintu byose kandi nziza igira neza ariyo yifuzwa ibihe vyose. Hari amajambo nifuje ko twosomera hamwe mu gice ca Yakobo ca 5 igihe Yakobo yandika ikete nawe avuga ari gishinga ntaye c'ivyo yiboneye, yaravuze ati bene data ntihagira umuntu muri mwebwe azimira akava ku by'ukuri ubundi akamuzimurura, mumenye yuko uzimurira umunyavyaha akamugira mu nzira yiwe yazimiriyemwo aba amukirije ubugingo urupfu, kandi abapfutse ibyaha byinshi izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Rero ikintu Imana yifuza ku bantu bamaze kuyimenya nuko bafata umwanya wabo bakawuhebera bene data bandi kugira ngo babamenyeshe ivy'inzira y'agakiza, babereke naho bakiriye, kubera yuko mu ntimatima y'igikorwa cy'Imana, Imana yifuza yuko abantu bayimenya. Ari naco gituma Yesu ariko arasezera abigishwa biwe mu gice ca 24 ca Luka yarababwiye amajambo akomeye, arababwira ati namwe muri vyabona byo kunshingira intahi ivyo, muri vyabona byo gushingira intahi ivyo twabanye navyo, namwe muze mumenyekanishe mu mahanga kubwo ukugira neza kw'Imana. Rero Imana nico gikorwa twifuriza. Rero bagenzi, tubashimire kuba mwadukurikiranye, tubashimire kandi ku bibazo mushobora kubaza, tubashimire no kunyunganiza zanyu mwo kunganira, kandi n'igihe cyose mutunganiye mugabo mukaba mwadukurikiranye namwe turabashimiye. Ariko byo byiza tugiye turahanahana ivyimviro kugira ngo ijambo ry'Imana rigire ikibanza mu buzima bwacu, turifatira umwanya kuko n'ibindi bitafise ikimazi twama tubivuga, ariko nk'ibi bishobora gukura ahantu muri ubu buzima bwononekaye umuntu bikamushikana ahandi. Ibi tuba dukwiye kubifatira umwanya tukabiha akanya. Rero Imana ibahezagire kandi bakomeze mu izina rya Yesu. Reka turangize n'isengesho. Nyene icubahiro muvyeyi ugira neza, tugushimiye ku ijambo ryawe, tugushimiye ku kuntu imisi yose wama witwararitse gushaka ko abantu bawe bamenye ijambo ryawe. Reka tugusabe kugira ngo imitima yacu ihuguke, imitima yacu igihe cyose duhamagaye tukumvire, tukwitabe kugira ngo utwigishe amajambo yawe, maze natwe tumaze kuyamenya tubere bene data umugisha mu kuyabamenyesha, maze mwino si tuyibemwo Satani yateterewe, dufise ivyizigiro by'uko uzoyidukuramo ukadushikana mu bwami bwawe. Niko gusaba kwacu muri kano kanya mu izina rya Yesu.